Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari no yanyu ya Burundi News TV. Ndabwira ukuri aka kanya makuru akomeye cyane yejeje kudushikira. Inama y'abasirikare ihejeje kwemeza uzosubirira umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, mu gihe nanone hategekwa gutanga imihoko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, bivanye nuko abanyagihugu n'igisirikare bajeje kubona yuko intwaro yenye icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ari yagahotoro. Vyatangarijwe nanone mu birori bikomeye cyane vyari vyibonekeje mu ikambi nanone y'igisirikare nkuko amasoko yacu avyemeza. Ni munyemerere rero tuze kuyigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ajeje kudushikira ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho General Prime Niyonga bashigikiye iyi ngingo ikomeye cyane. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugaruka iyo bagiye gutangazwa nka president mushasha vyimfata kibanza gushika ubu. Rero ni munyemera amakuru yacu tuze kuyabashitsa ko buryo bw'idonido. Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri umviriza amakuru yacu herereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri umviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turaye ikaze muri aya makuru adushike. Reka rero nsubire ndagukengurukiye cyane nshuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyo ndagusoma no kumusiba video rabanditse ijambo sabone upyondeko uracona akazujyana nyene upyondeko hama tuje turabana amakuru n'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabahaye ikaze kuri mwese mumviriza amakuru yacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ndagwe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri umviriza amakuru yacu uri ngaha ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, abaherereye mu ntara zitandukanye z'igihugu. Mwese turabaye ikaze muri aya makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya. Reka rero ndabibutse yuko aya ari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye, gisata ca politiki, umutekano n'agateka muntu, mukatorezwa n'umugwa wamenyesha amakuru muhinga akorera nga mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Gushika rero ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane yejeje kudushikira. Inama kadundura y'abasirikare irongowe n'utegerezwa ku mukuru w'igihugu vy'imfata kibanza Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika, bivanye n'amakuru akomeye cyane afatiye kungene umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye aremvye cyane. Gushika ubu rero mu gihe ategerezwa kuzogera igikorane mu guhuza nanone kizomushigana nanone muri cankuzo nkuko amasoko yacu avyemeza. Hazoba rero habaye amasengesho yo gushimira Imana kuba ryango mukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu gihe hejeje imisi itari mike abo muri cankuzo bagaragaza umubabaro yuko bariko baratozwa nanone kuriha amahera bidasiguritse. Gushika ubu rero iyo ngingo Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika akaba yayiganutse ko nyuma yuko yashikirije yuko wenyene azotunganiriza abene igihugu. Ni nyuma yuko rero n'abatari bakeyi bashikiriza yuko ata Gervais Ndirakobuca atanye n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, kuko bose abanyagihugu babona yuko bose ari bamwe. Amakuru akomeye cyane rero aje kudushikira muze kunyemerera tuyabashitse ku buryo bw'idonido gusubiriza umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye byo bifashe ingingo ikomeye cyane nyuma yuko General Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika abonetse, ariko aragendererwa na cyane n'abasirikare bakomeye bahora nanone bagendanira umuhisi President Petero Nkurunziza. Birateye nanone ubwoba biriko vyama vyibonekeza mu gihugu c'u Burundi nyuma yuko bagarutse ku ngingo ikomeye cyane ivugwa ku basirikare mu Burundi bari muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, nyuma yuko vyose vyakozwe nanone kumwumvikana umukuru w'igihugu cacu Burundi nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye we na mugenzi we nyene icubahiro umukuru w'igihugu ca Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Amajambo akomeye cyane rero iyo bajeje gushikirizwa na Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika nyuma yo guhabwa nanone itegeko rikomeye cyane n'igisoda c'u Burundi, nyuma yuko ivyiyumviro vya General Prime Niyonga bigiye gushirwa mu ngiro. Gushika ubu rero amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira arateye ubwo muize kunyemerera tuze kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido, aho nanone bagarutse ku ngingo ikomeye cyane y'igihugu kibanye c'u Rwanda, ingingo ikomeye cyane y'igihugu c'Ubuganda, ingingo ikomeye cyane y'igihugu ca Kenya, n'ingingo ikomeye cyane ari nayo nyene nyamukuru y'igihugu kibanye ca Kongo nkuko amasoko yacu avyemeza. Mu nyemerere rero tuze kubigaruka ko president mushashe yo bahejije gutangazwa mu gisirikare rero bo bahejije gutembagaza ubutegetsi bwa nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atagisigaye gushika ubu ngubu. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye gushika ubu ngubu rero yoba agira atange imihoho, bivanye nuko ari itegeko ry'igisirikare c'u Burundi na bamwe mu bacungerera umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Birateye ubwoba kuba babonetse muri ina
inama ikomeye cyane yari nanone yakoranijwe n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazeranda kugarika nga mu gihugu cy'u Burundi yajeje imisi itari mikeyi hibonekeza ibijanye n'intureka ya kudeta ariko gushika ubu rero umuco uratanzwe munyemerere tuze kubigaruka ko muri amakuru akomeye cyane yajeje kudushikira nga mu gihugu cy'u Burundi ndabibutse yuko rero mbere yuko tubashitsa ko ayo makuru tubabwiye mu funyo munyemerera amakuru yacu tuyatanguriye ku makuru akomeye cyane avugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi gushika ubu rero umukuru w'igihugu nyene cyubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ariko aragirizwa n'abatari bakeyi ibijanye n'ibintu bikomeye cyane biriko vyama biboneka ngaha mu gihugu cy'u Burundi umukuru w'igihugu nyene cyubahiro General Major Evariste Ndayishimiye araboneka mu bikorwa bitandukanye na cane ibikorwa bitari bwazanire abanyagihugu inyungu canke kugira ngo biteze imbere igihugu cacu c'u Burundi kazoza irashobora kuzoba nabi cane bivanye n'intunganiriza nanone riko rirabanga mu gihugu cacu Burundi n'ibindi bitandukanye reka rero mbere yuko tubashitsa ko ayo makuru twabateguriye reka makuru yacu tuyatangurire ku makuru akomeye cane ayijeje kudushikira ngaha mu gihugu c'u Burundi bibaye mu nyuma zuko rero inijyane zikomeye cane mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka ibintu bejeje gukomera cane amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ndabibutse yuko ku munsi w'ejo nanone hibonekeje ivideo nanone umurundi wese akwiye kubona ni nyuma yuko rero Emmanuel Sinzohagera ntiyumva nanone ingene igitora kigeze kubura mu bihe vy'amagome nanone ariko kikabura ubu leta nta nyishu ifise ni nyuma yuko rero utu ni tumwe mu tubazo two kwinumirana cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi utubazo tw'inkoramutima umukuru w'inama nkenguza amateka yaraye abajije umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere ni nyuma yuko rero Emmanuel Sinzohagera hari ikibazo c'ibitoro nanone mwiyunguruje nanone gute mwebwe kandi hano ngaha mu gihugu cy'u Burundi abanyagihugu badafise akaryo ko kwiyunguruza umushikiranganje wa mbere biravurwa yuko Gervais Ndirakobuca batazeranda kugarika yagarutse nanone kuri izi ngingo muze kunyemera tuzigaruke ko muri aya makuru akomeye cyane ahijeje kudushikira gushika rero umushikiranganje yabanje gukangukana cyane mwebwe mwashitse ngaha gute nico kibazo ngubajije nanone nyakubaha umushikiranganje mwiyunguruje gute ko abene igihugu hanze ahanga gushikungu batari ko barabona uko biyunguruza nyuma yuko ibiciro vy'ibitoro vyahejeje kuduzwa gushika rero Marie Chantal Nijimbere ikena ry'igitoro rikunda kwibonekeza hano mu gihugu cacu c'u Burundi riva anini ku bukene bw'amafaranga mva makungu adakwiye none abanyagihugu gute Marie Chantal Nijimbere ikena ry'igitoro rikunda kwibonekeza hano mu gihugu cacu c'u Burundi riva anini ku bukene bw'amafaranga mva makungu adakwiye iyo tuba dufise amafaranga mva makungu akwiye twaguze ico dukoresha umwaka wose canke amezi atandatu tukagura nico tubika mu bigega nanone bishirwamwo igitoro gushika rero amakuru akomeye cyane nyuma yuko Emmanuel Sinzohagera yatanguye avuga ati ndabumvirije nta mwihezero nanone muhaye abanyagihugu niko rero igihugu caraciye nanone mu bihe bigoye cyane ariko muri ivyo bihe twarashobora kuronka ibitoro none ubu ni gute ibitoro vyo biriko birabura mu gihe abanyagihugu bariko baragaragaza umubabaro bica vyumvikana yuko intwaro yagene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye harimwo igipfungu cishi cyane hariko arasumwa amahera mu gihe yuko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yamara wewe yamashikiriza yuko igihugu cy'u Burundi gifise ibikorwa bitandukanye kandi gifise ibijanye n'iterambere turashobora rero kuronka igitoro abanyagihugu nanone bakabandanya imirimo yabo sinzi rero ngira ngo mwo tubarira neza ivyo rero bikaba vyashikirijwe na Emmanuel Sinzohagera nyuma yuko kuko iyo dufise nubwo ari make nibaza yuko twari gukora kandi tukaronka igitoro bino bibazo rero y'umukuru w'inama nkenguza amateka nanone birahambaye cyane ku ruhande rumwe abajije nanone ingene abakuru bo bagomba bafise igitoro kandi abanyagihugu batagifise uko nanone kandi badafise uko biyunguruza ico rero kirakomeye cyane kuko rero mu gihe abagize leta badafise ingorane z'igitoro bituma batamenya neza amagorwa abanyagihugu barimwo ica kabiri Emmanuel Sinzohagera yerekanye gikomeye cyane nuko leta atanyishu ifise yagize ati ndamwumvirije nta mwizero muhaye abene igihugu ni nyuma yuko rero mu ncamake bisigura yuko leta itagifise inyisho ku bibazo vy'abarundi Emmanuel Sinzohagera yageze aho yerekana ko ari akamaramaza kubona leta idashoboye nanone gukora n'ivyahora bishoboka mu bihe vy'amagume ndabibutse yuko rero no bihugu bitandukanye ariko haraboneka intambara hariko haraboneka igitoro uwundi wese yovuga ivyo Emmanuel Sinzohagera yaraye nanone avuze yo kwitwa umwansi w'igihugu gushika ubu rero canke umwansi wa leta nkuko bishikirizwa n'abatari bake nyuma yuko
uwubandanije avuga ku gihugu cacu Burundi aca atabwa mu mvuto, ariko nawe nyene yafatiye ku nyishu z'umushikiranganje nyuma yuko rero Marie Chantal Nijimbere yarayerekanye yuko igihugu kigeze habi mu kwerekana ko igihugu kidafise amafaranga mvamakungu. Haraciye indwi imwe gusa kuva ku igenekerezo rya 12 kigera mu mwaka wa 2023 imbere n'inama nshingamateka Marie Chantal Nijimbere yari yavuze ko igitoro kibuze kubera ikibazo nanone akabazo gatoye nanone ka Prosejan yari yemeje ko kigiye kuboneka vuba. Mugenzi wiwe Ibrahim Uwizeye nawe nyene mu ndwi iheze nyene yatanze ikiganiro aremeza ko igitoro kiri mu nzira nanone kiva muri Tanzania, ko ingorane nanone zoba zigiye guhera. Ubu rero ibintu birakomeye cyane kandi biraboneka yuko ingorane zitagiye guhera ahubwo zigiye kwama zibonekeza nga mu gihugu cy'u Burundi. Birababaje cyane mu gihe umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yamavuga ariko gushira mu ngiro bidakunda. Ikinyoma rero caraheranye abashikiranganje nta nyishu nta n'umwizero, leta irabuze ico ibwira abarundi. Gushika ubu rero intambwe yo nyene Emmanuel Senzagera atubahutse nanone no gushirako nanone ku kabazo gakomeye cyane none ko leta yanyu atanyishu igifise mubona hoca hakurikira ko icibwo rero ari bwa bujanje bwa Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye na bwa buswahili bwiwe yahora ashikiriza imbere y'abarwiza tunga ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Gushika ubu rero munyemerera amakuru yacu tuyabandaririze ku makuru akomeye cyane yeje kudushikira, turibuze kubashikiriza ibijanye na president mushasha vy'imfata kibanza. Gushika ubu rero imiryango y'abasirikare mu Burundi baguye muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo irahangayika cyane iyigeze muri INSS. Ni nyuma yuko rero haraheze amezi abiri ariko haravugwa cyane kino kibazo c'abasirikare mu Burundi bariko barapfira muri RDC nyuma yuko rero bajanywe nanone rwisha kugwanya umuhari wa M23 bakagenda bambaye umwambaro w'igisirikare ca RDC. Leta y'u Burundi ntiyemera ko ifise abasirikare muri Kongo, ntiyemera yuko ifise abasirikare muri ico gihugu mu gimiryango nanone yirirwa irahamba abayo. Iyindi rero ikumva ko abayo baguye muri Kongo ariko ikarindira ikabura ko igisirikare kibikira nanone canke kiha ibisigarira nanone vy'ababo nyuma yuko ngo babashingurane iteka. Leta y'u Burundi yishimiye kuguma mu gacere nyuma yuko rero reka tubasangize amagorwa iyi miryango igira iyo nanone ishitse muri INSS be nibibazo bimwe mu miryango iriko irabaza ikabura inyishu. Ni nyuma yuko rero INSS irakenera nanone kumenya ubwoko bw'isanganya ry'akazi ryahitanye umukozi niyo ryabereye. Gushika ubu rero ico kigo nishiramwe rya leta rijejwe gutegekanirizwa na cane gutegekaniriza kazoza abakozi, rigashira nanone ahagaragara ibijanye nabo bagarutswe ko nibizana nyuma yuko rigabisha kandi abakozi batandukanye nanone ribashigikira mu gihe bagize isanganya ry'akazi kandi nanone canke iyo binjiye nanone mu zabukuru, rikongera rero rigashigikira abasigwa nanone b'abakozi bitavye Imana. Mu bijanye rero n'amasanganye y'akazi INSS irakenera nanone kumenya ubwoko bw'isanganya be naho ryabereye. Gushika ubu rero imwe mu ntwazangabo zikorera mu biro vy'igisirikare ngaha mu gihugu cy'u Burundi yatwandikiye ubutumwa bukomeye cyane kandi buteye agahinda. Umubabaro rero gushika ubu ku banyagihugu ni wose. Ni nyuma yuko rero yatanguye agira ati ingaruka mbi z'igisirikare nanone z'abasirikare bariko baragogwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo zitanguye kwibonekeza. Certificat nanone itangwa n'igisirikare kijejwe amagara y'abantu mu gisoda ngaha mu gihugu cy'u Burundi no muri Etat Major. Gushika ubu rero bemeza ko umusirikare yagize isanganya ry'akazi. Rero iyo imiryango ijanye nanone dosiye yerekana iyo nanone umuhisi muri INSS abakira dosiye babonye ko certificat nanone yishuwe kandi irimwo nanone babona yuko uwabo yishwe n'isanganye bisiguye nanone ko iryo sanganye iryari ryo naho ryabereye. Bisabwa yuko rero uyo muryango ukwiye utegerezwa gusigura nanone iyo isanganya ryabereye. Ariko gushika ubu rero niba umuvyeyi asigura nanone iyo umwana wiwe waguye muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ntatunganirizwe. Gushika ubu rero birababaje cyane ko umuvyeyi yoba atazi iyo uwiwe yoba yaraguye bivanye nuko ariko arashaka gusigurira ico kigo nanone kijejwe nanone gutegekaniriza abakozi nanone n'abahuye n'amasanganya atandukanye. Dosiye rero ntiyakirwa ivyo nanone bidasiguwe na cane nkuko imiryango ica itangura kuzembegarika na cane bikabura ico bari bukore
kubera umukoresha ari we nyene avuga iyo isanganya ry'akazi. Niyo mvo rero ituma igisirikare c'u Burundi kirakwiye gusigura neza ibijanye n'amasanganya abasirikare b'u Burundi bariko barahura muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ni nyuma yuko rero iki kigo nanone gihejeje kandi gisanzwe nanone kiraba amasanganya abereye hanze y'u Burundi. Gushika ubu rero ndabibutse yuko iki kigo rero gisanzwe kiraba amasanganya yose. Ico kigo rero kikibaza ibibazo bitandukanye, ubigisoda kiriko kirahindura amasertifika nanone akomeye cyane, kikavuga ko abaguye muri RDC bapfiriye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ndabibutse yuko rero ico kigo nanone gisanzwe nanone irongoye n'umusirikare General Major Emmanuel Miburo. Nanone igisoda covugana nanone na ANSS ingene bohereza nanone imiryango y'ababuriye abayo mu ntambara itazwi ya M23. Igihugu ca RDC bariko barapfira naco nyine ni gisabwe nanone amafaranga ajanye n'ico kibazo, kandi igisirikare nanone kive mu gacereri gitangaze ibiriko biraba. Nkuko nanone biboneka yuko abasigwa nanone kandi kurya muri ONU n'umwe nanone n'ubumwe bwa Afrika babikora nanone ku basoda b'u Burundi bagwa mu ntambara ya Central Africa no muri Somalia. Ndabibutse yuko atamubabaro abaryango babo bahura nayo. Gushika ubu rero imiryango y'abasirikare iratambirana na cane igisoda ngo nanone kibabwire aho ababo bo baherereye, nyuma yuko gitegerezwa no kubabwira uko ababo bo babayeho muri iyi misi itoroshe cyane. Muri komine nanone Buhiga mu ntara ya Karusi, umuryango wa Caporal Chief Manirambona Christopher nanone ndabibutse yuko umaze amezi abiri ubaza uwabo akiriho nanone warabuze inyishu. Muri Rutana nanone na muri komine Mpinga Kayove nanone umuryango wa Caporal Chef Ntiranyibagira Philibert umaze nanone ukwezi urindiriye kumenya icashikiye uwabo. Nanone Mugamba nanone umuryango wa nanone Desires Ndayihebura barahevye no kubaza nanone kubera umwiheburo. Haraciye amezi abiri baronse inkuru yuko uwabo yapfuye, baranahamagawe i Bujumbura ngo baje nanone gushingura uwabo, ariko rero bagezeyo bishuwe ibintu bikomeye cyane nyuma yuko basubijwe inyuma. Kugeza ubu rero haraciye amezi abiri batagira inkuru itomoye kuvyashikiye uwabo. Muri Tovu nanone umuryango wa Premier nanone Serge Muhindavyi Eric nanone haraciye indwi zishika zibiri uhangayitse. Nivyo nanone niyo babajije mu gisirikare amakuru ajanye n'urupfu rwabo, babishura yuko gushika ubu rero bababwira yuko bagenda bakabaza uwabatumye ko nakamaramaza. Rero ibiriko birabanga mu gihugu cacu Burundi birateye ubwoba. Ndabibutse yuko rero no muri Rutovu nyene umuryango nanone wa Bizuru Jean Dodier biravurwa yuko rero uramaze indwi zibiri nanone nizishika zitatu urindiriye ko igisirikare kibaha makuru y'uwabo kuva ku igenekerezo rya 28. nanone utwo nanone ni uturorero dukeyi tw'imiryango iri mu gahinda itazi ivyashikiye ababo, nayo rero igisirikare kikigumira mu gace nyuma yuko abana b'u Burundi bariko barahura n'ibibazo biteye ubwo. Igisirikare rero cyo kwihanura ntigikwiriye kwirengagiza imiryango y'abasirikare baguye ku rugamba. Amafaranga avugwa ko ngo yatanze ku musirikare umwe nanone arungitswe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo arakwiriye rero guhabwa umuryango nanone asize. Gushika ubu rero ibintu birababaje cyane, ni mu gihe uwo musirikare nanone aguye ku rugamba umuryango ye atariko araronka ishumbusho, niyo aronse n'indi canicize nkuko bishikirizwa n'abaryango babuze ababo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ni mu gihe rero nkuko rero nabivuze mu kiganiro twaheruka kubashikiriza, narababwiye yuko ibiriko birabanga mu gihugu cacu Burundi harimwo abategetsi bakomakomeye bariko bari kwegera none akarambara bivanye nuko ingingo ikomeye cyane umukuru w'igihugu nyene c'ubara General Major Evariste Ndayishimiye biraboneka yuko abasirikare bo nyene bo bagiye kumukorera nanone ibintu bikomeye cyane, na cane vyaba biboneka yuko ari ubugambanyi. Reka rero twiganukira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikiranga mu gihugu c'u Burundi nkuko twebabwiye mu fiyofinyo amakuru yacu tuyabashikirize mu buryo bw'idonido. Aka kanya makuru akomeye cyane yahejeje kudushikira nkuko twebabwiye mu fiyofinyo, twabwiye yuko ari inama ikomeye cyane yahuje abasirikare irongowe na General Prime Niyongabo n'ubutegerezwa ku mukuru w'igihugu vy'imfata kibanza General Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika kuri rigenekerezo, aho nanone yareko aracungererwa nanone umutekano w'enda batari bakeyi mu bahora bacungerera umukuru w'igihugu muhise Perezida Petero Nkurunziza. Birababaje cyane ivyo duhejeje kuronka amakuru akomeye cyane yahejeje kudushikira ava mu ikambi y'igisirikare
vyemeza yuko umukuru w'igihugu nyene General Major Evariste Ndayishimiye nyuma yo kwanga gushira umukono ku makete amukura mu mabanga gutanga imihoho kwa nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nkuko yahora avyivugira yuko niyobona adashoboye nanone gutunganiriza abanyagihugu nkuko yahora abishikiriza azoca yijana. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye arasabwa gutanga imihoho nubwo amagara yiwe gushika ngubu atamerewe neza, aho nanone amagara yiwe amerewe neza mu bitaro vya Kira Hospital aho ategerezwa nanone kurungikwa mu bitaro vya Natwe Turashoboye Karusi aho umuhisi President Petero Nkurunziza yacikaniye. Gushika rero amakuru akomeye cyane yeje kudushikira arateye ubwoba, ni munyemerere tuyagaruke ko mu buryo bw'idonido ndababwira ukuri. Aka kanya amakuru akomeye cyane, umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza yoba ayejeje nanone gushira umukono ku makete y'igisoda vyemezwa na General Prime Niyongabo n'abandi basirikare ku bw'amasoko yacu y'ibanga ngaha mu gihugu c'u Burundi. Biravurwa yuko rero amakuru akomeye cyane yeje kudushikira Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika yarahiriye gutwara igihugu c'u Burundi no kurongora no gutwara abarundi mu ngene nziza nkuko vyama biboneka ku muhisi President Petero Nkurunziza. Ndabibutse yuko rero ku ntwaro ya President Petero Nkurunziza hatigera haboneka injyane zikomeye cyane na cyane nk'iziriko zama ziboneka zanga mu gihugu c'u Burundi, vyo bananone iduzwa ry'ibiciro n'ibindi bitandukanye. Ivyo vyose rero umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika akaba yahejeje kubigaruka. Baka rero baravye ibijanye n'ingene abasirikare b'u Burundi bapfungiwe ibujumbura ku itegeko ry'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, bivanye nuko banse kandi bakarahirira gusubira kugwanya umuhari wa M23. Izo ngingo rero zikomeye cyane zikaba zarabwe ko n'abatari bakeye na cyane mu bajenali bakomakomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi, ubwo nanone bari bitavye uyu mubonano warurongowe n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika kandi igihangaje ngaha mu gihugu c'u Burundi General Prime Niyongabo. Amakuru rero akomeye cyane yahejije kudushikira aremeza yuko umwanya ku mwanya harashobora gutangazwa ikintu gikomeye cyane bivanye kandi biciye mu muco nkuko amasoko yacu mu gisirikare cacu c'u Burundi avyemeza. Ndababwira ukuri rero amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira biravurwe yuko baganutse ku ngingo zikomeye cyane kubijanye n'umubano uriko uratosekara hagati y'igihugu cacu Burundi n'ibihugu bibanyi bitandukanye, aho nanone igihugu c'u Buganda, igihugu c'u Rwanda n'igihugu ca Kenya biriko biragaragara yuko ho bagiye kubonekamwo bivanye nuko ingingo zikomeye cyane zanye n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye na cyane bica vyumvikana yuko zo barizi kwegera abarundi akarambare. Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika mu majambo yiwe yashikirije yuko ategerezwa gutunganiriza abanyagihugu ivyo nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atabashije gushikiriza ku banyagihugu. Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika akaba yarahiriye imbere y'abasirikare isenzi yuko vyose yoba agiye kubishira mu ngiro. Ni munyemerere rero tuze kwigaruka ko makuru akomeye cyane twabateguriye. Hari amakuru akomeye cyane y'ibanga duhejeje kuronka avana none ku magara y'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye hafatiwe kukungene ibiriko birakorwa ngaha mu gihugu c'u Burundi biteye ubwo gushika rero, ariko hakaba hari nanone ugumiriza abanyagihugu yuko umwanya ku mwanya umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye arashobora kumererwa neza nubwo gushika ngubu amagara yiwe yoba ashitse aho umwasi ashaka. Ni munyemerere rero ayo makuru nari twabateguriye tuze kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido mu bindi bigano n'amakuru twabateguriye. Ndababwira ukuri biravuga yuko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye agiye gutanga imihoho ku nguvu bivanye n'itegeko ry'abasirikare b'u Burundi canke bikaba nkuko vyatangazwa nanone mu bihugu bitandukanye, nkuko vyaboneka yuko no mu gihugu ca Gabo habonekeje yuko igihugu ca Gabo igisirikare catangaje ikudeta bivanye nuko umukuru w'igihugu nyene icubahiro uwo muri ico gihugu ca Gabo yari yugaraniwe mu cumba cawe nyene. Gushika rero vyoba bigiye kuboneka ngaha mu gihugu c'u Burundi aho hateguwe igikorwa gitandukanye ubwo umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye azoba yitavye nanone igikorane kizobera muri Cankuzo nkuko abanyagihugu baheza kandi bagaragaza umubabaro. Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika wenyene akaba adashigikiye ibijanye n'ukungene abana b'u Burundi gushika ngo rero bariko baragaragaza umubabaro, bamwe bariko baragandagurirwa mu bawero atandukanye, nubwo nanone abatari bake baheza bagiriza Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika nawe nyene kwibonekeza muri ivyo bikorwa bitandukanye nkuko vyama vyibonekeza.
gushika ngubu rero Gervais Ndirakobuca nawe bataziranda kugarika akaba ariko yagirizwa ibintu bikomeye cyane nubwo nyene ategerezwa kuba umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza. Ni munyemere rero ayo makuru tuze kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido turuze kugaruka ku makuru nanone ariko aravugwa nga mu gihugu c'u Burundi ateye ubwoba n'ibindi bitandukanye. Abamenyesha makuru bacu bariko ratugira amatoza ntimuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru nari twabateguriye. Iyi ni Burundi News TV.